Mwana kiri muto agafungura neza sivyo vyiza kurusha kumwita hakuze. Ego bo hariho ikintu kunda guhanura abantu benshi mu gifaransa tushita fenêtre d'opportunité, akadirisha k'amahirwe opportunité. Bo niyo myaka niyo misi igihumbi y'ubuzima bw'umuntu guhera umwana agisamwa ni kuvuga dès la conception gushika al deuxième anniversaire de l'enfant gushika umwana kwiza imyaka 2. Iyo bisi igihumbi niko imeze ni kuvuga ufata amezi 9 umwana mara mu nda. Kuvuga ukwezi dufata nko kumara imisi 30. Kuvuga mu mezi 9 abari imisi amajana 270. Hamucijira ko imyaka 2 umwaka dufate kumara imisi amajana 365 imyaka 2 ni imisi amajana 730. Ufashe ya misi amajana 730 guteranya ya misi amajana 270 ya mezi 9 neza na neza ucurumanya imisi igihumbi. Iyo misi igihumbi irahambaye cyane niho la personnalité ubumuntu bw'umuntu bwubakirika niho amagara y'umuntu yubakirika ngira nayo mpamvu bavuga ngo umwana apfa mwiterura. Ego kubera vitamine A iva mu bintu bisa na jaune canke orange abarundi benshi rero dubikura mu mesa hanyuma iyo yakaranze kugira ubone ko ahiye urabiki umva kajya kotsi kaduze kandi ukaraba na kurere mu yandi majambo ya vitamine A yavuyemo ucushira mu bindi ukacukaranga mu yandi majambo nje gituma ubona abantu n'umusi bagwaye amaso bambara amarori ukiri vitamine A yabuze muri primaire kuri établissement wasanga nk'abantu bangahe bagwaye amaso wasanga ari bakeya mugu no munsi ni benshi kubera vitamine A ntayo tukironka turonona ivyo dufungura mu kubitegura. Mwaramutse canke mwiriwe, iyi ni Agaciro Media, ijwi mwumva ni rya Evrine, ndabasuhuje mwese aho muherereye. Ariko nobanza kwibutsa abantu batarakora sabone canke subscribe, banza ufyonde ko gatoya, nta masegonda 3 yonyene, hamuzozo dukurikirana ibiganiro vyacu umunsi ku wundi. Nkuko mubibona kuri ekra zanyu, umunsi tubafitiye umutumire akiri umujene kandi wifreshe muramubona. Ikintu dushaka tuganira ko nko mwibonye kuri titre twifuza kuganira ko ku bintu vy'ifungurwa. Ariko imbere ya vyose tubanze tumusuhuze anatwidondore tunamumenye hanyuma tutangire n'iganiro cacu. Turabaramukije mutumire wacu. Ndabaramukije kandi abantu bose ariko baradukurikirana. Ego hama ku mazina ni Do Aristide Niyongabo. Ego hama sanze ndi muhinga mu bijanye n'ifunguro ibereye aho bita nutritionniste diététicien. No munsi aho nibaza tuza kuganira ku bintu bituraba biraba buri muntu wese na cyane ko ibintu bijanye n'ifungwa ari ibintu ni pratique canke nivyo dukora imisi yose mu buzima bwa misi yose. Murumva ko tutazimiye twatumiye nutritionniste aho ntitwazimiye kameme. Ikibazo cyambere mva no kubaza twihuse kandi nakabaza abantu benshi bakunda kwibaza mbese gufungura neza bisaba amafaranga menshi canke bisaba umutahe munini kugira ngo umuntu twe ko yafunguye neza nk'umu nutritionniste. Okay, murakoze cyane kw'icyo kibazo. Bo mu bisanzwe gufungura neza bwambere mbanje gutanga indangura kintu canke ico bita mu gifaransa definition yo gufungura neza. Igihe ufunguye ibintu byashoboye guserukirwa n'imigwi 3 y'ifungurwa ndanga nguvu ndema mubiri sanganyangaburo hama ukabironka ku rugero rukwiye kandi harimo ivyangombwa biza kuba ku mubiri. Ivyo rero ntabwo bisaba uburyo bwa hatari cyangwa uburyo bwinshi na cyane iyo umaze gusobanukirwa neza ivyiyo migwi 3 y'ifungurwa duhiriwe duhishije ko nka mu Burundi yaba intanga nguvu indema mubiri isanganyangaburo biraboneka ku isoko kandi ntabwo bari bisaba uburyo bwinshi cyane. Rero umuntu ashaka gufungura karonka ivyo byose atarinze gukoresha uburyo bwinshi nkuko abantu benshi bavyibaza. Umuntu ashaka kumva iyo migwi 3 y'ifungurwa niyo numvise wavuze akibaza ati mbese muri ntanga nguvu harimo iki sanganyangabura harimo iki na ndema mubiri harimo iki twosanga mwe bifungurwa kubera ko nibaza kubwiye umuntu utifungura ibi nkuko wari udondaguye nibaza ko byo mugora gutohora mugubwiye uratubwiye ati aha ukadutura rero nka tubisha nke 3 tahwasanga iki nibaza ko biza kutworohera cyane n'umuntu agiye gusoma avuge ati no munsi ndasumuko amanteye kuko. Okay, byiza cyane icyo ni kigo gihambaye cyane buri muntu wese mu rugo cyane abamama abantu bakunda kuja gusuma bari bakwiye gutahirwa gusumba abandi bantu bose. Rero iyo bavuze intanga nguvu ni ibintu byose by'ibinyantete
mu gifaransa tubyita les céréales n'udutete ushoboye gutonora udakuramo udupande tubiri ibyo bita céréales aha ushobora wumva ko ari ibiharage ko ari ingano umuceri ibigori uburo amasaka bitandukanye n'ibindi binyantete ushobora gutonora ugakuramo utuntu tubiri nk'ibiharage n'ubushaza urabona urashobora gukuramo utuntu tubiri bijya bita les légumineuses ngabo les céréales ni zijya ntete udashobora gukuramo utuntu tubiri bijya biri mu mugwi wa ntanganguvu ibindi birimo mu mugwi wa ntanganguvu n'ibinyamafufu byamira mu kuzimu cyangwa ibijumbu ibiraya amateke ibyo byose ni ntanganguvu rero iyo umuntu ariko arafungura yateza kuraba eske mu bintu ndiko ndafungura harimo intanganguvu ama indema mubiri turazikura ziva mu bikoko nivyo bita les protéines mu gifaransa ayo les protéines d'origine animale biva mu bikoko nibiva mu bimera d'origine végétale ni kuvuga rero ibiva mu bimera ni bya bintu ko navuga amalégumineuses intete ushobora gutonora hakava mu tuntu tubiri hama ibiva mu bikoko ni amata amagi inyama amafi haba harimo indemamubiri ziva mu bikoko hama hariho insanganyangaburo tuzikura mu byamwa n'imboga nico gituma abahinga mu bijanye n'ifunguro ibereye turagenda duhanura abantu ni vyiza koza urajya ibyamwa n'imboga by'uburyo butandukanye ngiriyeho ntanga inkebuzo bivaye n'imico twakuriyemo kitu ibundeze ntituzi canke baraca intege abantu bakuze bajya ivyamwa canke n'abagabo bavuga ngo ivyamwa n'ivy'abana canke nk'abagore ni kuvuga rero ivyamwa n'ivy'abantu bose ivyamwa n'imboga harimo insanganyangaburo uvuga les vitamines et les minéraux igihe cyose rero uriko urafungura wateza kuraba eske imbere yanje mu byo niho ndihereza harimo intanganguvu harimo bya binyantete harimo bya binyamafufu harimo indema mubiri hariko uduharage n'abataduharage turiko hariko ifi hariko inyama hariko irigi hama insanganyangaburo mbega hariko imboga hariko ivyamwa ukaraba ko kwisahani yawe iyo migwi yose yagiye ndo kiraserukirwa aho ubufunguye neza umva rero ngiriye ko ntangakaro kuki mwari mwabanje kumbaza ufunguye ibijumbu baca ufungura ibiharage bacushira ko izo rengarenga canke isombe ya migwi itatu yose bayaserukiwe umva n'ivyasabye uburyo bwinshi cyane ufunguye umutsima w'ibigori ndafunguye ibyo biharage washizeko n'imboga burya ivyo ufunguye ya migwi itatu yose y'ibifungurwa yaserukiwe simaka rero bisaba uburyo bwinshi amahera yawe makeyi arashobora gusuma ifungurwa mu gihe watahukiye ico cigwa ukaronka ifungurwa ziserurwa n'imigwi itatu yose y'ibifungurwa komsa bikagufasha kuguma ufise amagara meza kandi atari kuvuga ngo wakoresheje uburyo bwinshi yego aho hari akabazo ngize kuko uratubwiye mu mugwi umwe wose ikintu kirimo mugabo hari ifungurwa nkunda kubona abantu bakunda gufungura n'abazifungura bari ngaho ku Gaciro Media baraza basha kutubwira muri commentaire ariko hari ifungurwa yitwa ubugari bw'imyumbati ukabufungura ukojeje isombe sinzi ko utoburi umugumwe w'imfungurwa canke sinzi ko bitandukanye no biva hamwe bisa nibiva hamwe ivyo biratandukanye cyane kuko isombe ni imboga yego isombe harimo ivyunyunyu ubwa les minéraux n'amavitamine ariko mu bugari bw'imyumbati harimo ico bita amido amido ni ubwoko bw'amasukari yo bita polysaccharide ikuvuga ni intanganguvu rero buri intanganguvu n'isanganyangaburo haje ubugari bw'imyumbati intanganguvu okay nico gituma waburiye uragira ingoga ayano bafungura kenshi kandi bagakora n'ibikorwa bitandukanye intanganguvu yego okay umva kwifungurira hamwe wabiteranije ni batatacho bitwaye bitakumerera nabi ni batatacho bitwaye gusa ikintu dukebura k'abantu c'est la monotonie alimentaire kwama kunja imwe si byiza na gatoyi nimba no munsi wafungura ubugari bw'imyumbati ejo fungura ubw'ibigori iya ejo fungura igitoki fungura ibiraya ugenda uravaria burya ico utaronse muri iki urakironka mu kindi ugenda uravaria doke mu ntuze mu fungwa zigiye zitandukanye ni wiharize kwama kufungurwa imwe yego urakoze duheje kumva yuko gufungura neza bidasaba uburyo bwinshi ndavyibaza kandi uko abantu babisobanukiwe n'ivyamwa kurya ibitandukanye none mutumire wacu ivyamwa hari byinshi bitandukanye hari amavoka hari imicungwa hari indimu hari papayi byose birimwo amanitrima amwe oya ivyamwa ntabwo birimwo amanitrima amwe nico gituma ku bantu bakunda gusoma muzobona ahantu henshi nutritioniste bagenda bavuga ati il faut consommer les 5 sortes de fruits et légumes par jour
jya ubwoko bw'ivyamwa n'imboga butanu ku munsi kubera yuko ico utaronse mu ivoka ushugikura mu mucungu ijo udakuye mu mucungu ukura mu nanasi muri pasteki ni byiza rero kugira je nk'iyo ngiye gusuma ivyamwa ntabwo nshobora kugura ngo ihando ry'imihu ryose ari nk'ivyo je mfungura nka jewe ndasuma iyo mihu ibiri nkasuma iyo tunda nkasuma iyo nanasi ni kuvuga kugira ngo ico ntaronse muri iki ndagikora ukagira donc ubwo bwoko butanu nkashobora kubukwiza urumva naho kujya ivyamwa ari vyiza si vyiza kwama kucamwa kimwe ngo wamugivoka buri munsi iyo ariyo yonyene ucuja mu bantu bari ivyamwa yego ifo kugira ivoka ayo mahera ari kugura ivoka zitatu gura imwe iyindi gure umucungwe iyindi gure umuhwi uza gusanga burya waronse donc amanitrima canke ivyangombwa umuntu ukeneye bikuye ahantu hagiye hatandukanye tukiri ku vyamwa nibutsa akantu umupapa umwe araho bajya mama bikorera ivyamwa yarigeze kumukarabisha ubona ko bavyanda kuzuba akagena vyikoreye umupapa aranka kumushorera avuga ati umutima mubi igituma nazo gushorera no kubera ko mamwe yashize kuzuba ngo amanitrima aba yatakaye ivyo bintu nivyo ego nivyo kuko hariho amanitrima canke ibyangombwa biri très sensible canke vyononekara bivaye kuri iyi mishwarara y'izuba igihe cyose uzofata ikintu kirimo vitamine C na vitamine A ukagishira ku zuba igihe umwanya runaka iyo vitamine irononekara uza gusanga bien sûr ari yo mucungwe waruzi harimo vitamine C ariko ugasanga ntayirimwo kubwa yononekaye kubera igihe mishwarara y'izuba nubwo burya hari ibintu byinshi vyononekara bivaye no kungene twabifashe kandi tukibikura mu murima ari bikirimo ivyo byangombwa mugabo kasha kononekara bivaye no kungene cyagiye kuzuba nta inyo vitamine C wumva ikarigwa no kuzuba kumuriho ntishobora gupfa kujya umuntu ashobora gusuma nk'imboga akaziteka ntishobora gufira ku muriro ho igihe cyose uzofungura ikintu gitetse nta vitamine C izobirimo iri très sensible irononekara cyane ku muriro rero ushaka kuronka vitamine C ufata ibintu bibisi recridité niho ushobora gukura vitamine C vitamine C nayo kandi irakenewe cyane kubera ko iri muri vitamine z'ubwiza ego iragoye birakunda kononekara cyane yego hanyuma akandi kabazo numva no kubaza kubera ko mu gufungura nivyo umuntu afungura mugabo nibaza ko hariho urugezo canke iyi problem umuntu ashobora kugira atafunguye neza kiri umwana ugasanga n'ubundi hariho efe byamugizeko akuze ugabo usanga abayeho na akiri muto yarafunguye nabi mugakuze arabironse mugo ugasanga nanone ya karansi yacagaragara ujya kwitaho umwana akiri muto agafungura neza sivyo vyiza kurusha kumwitaho akuze ego bo hariho ikintu kunda guhanura abantu benshi mu gifaransa tushita fenêtre d'opportunité akadirisha k'amahirwe opportunité bo niya miss igihumbi y'ubuzima bw'umuntu ni guhera umwana agisamwa ni kuvuga dès la conception gushika al deuxième anniversaire de l'enfant gushika umwana akwiza imyaka 2 iyo bisi igihumbi niko imeze ni kuvuga ufata ajya amezi 9 umwana mara mu nda kuvuga ukwezi dufata ko kumara iminsi 30 ni kuvuga mu mezi 9 abari iminsi amajana 270 hamucijira ko imyaka 2 umwaka dufate kumara iminsi amajana 365 imyaka 2 ni iminsi amajana 730 ufashe ya minsi amajana 730 guteranya ya minsi amajana 270 y'amezi 9 neza na neza ucurumanya iminsi igihumbi iyo minsi igihumbi irahambaye cyane niho la personnalité bw'umuntu bwubakirika niho amagara y'umuntu yubakirika ngira nayo mpamvu bavuga ngo umwana apfa mwiterura ego apfa mwiterura rero rimwe na rimwe hari igihe umuntu agira ibibazo by'amagara ugasanga ariko aratarataza hirya no hino oro yapfuye muri ico kiringo nibyo bakunda kwita ko wapfiriye wazanani ivuga ugasanga wononekaye muri iyo periode nico gituma une femme enceinte umugore yibungenze yategerezwa kwitabwaho bisumbirije abandi bantu bose kuko iyo wibungenze aho ibyangombwa ukenera byihariye kuri wewe iyo uri bonsa hari ibyangombwa ukenera byihariye kuri wewe iyo umwana mu kumucutsa amaze gukwiza amezi 6 amaberebere ntaba kimuhagije kugira ashobore kuja ku gusatisfeza amabezo yose canke ku ibyangombwa bakeneye ni hahandi batangura kumuha
autre alimentation de complément ifasha bere kugira bifashe aya mabere ni kuvuga ari ukungene ibyo utangura kumuha guhera ku mezi 6 amezi 9 amezi 12 gushika ku imyaka 2 iyo periode ayo ibyangombwa bidasanzwe yategeza kuronka ivyo rero ni vyigwa tukunda gutanga ndase ahantu nkunda kubitangira groupe WhatsApp groupe WhatsApp nitiriye ico yitwa fenêtre d'opportunité harimo abamama bafise abana abafama enceinte n'abamama bafise abana gushika ku myaka 2 nkunda kubigisha neza na neza ido nido mbega wofungura iki wosubira iki kugira ngo muri iyo periode donc ugire amagara meza kuko sinzi ku bantu babimenyereye nimba y'abadamu bariko baradukurikirana bamaze kwibaruka ugiye gupimisha imbanyi ku nshuro ya kabiri muri service yo kwa muganga bita CPN consultation prénatale baragutekerera ibinini byitwa fer acide folique habarimo vitamine B9 na vitamine na fer ivyo biraza kurinda umwana wawe ari mu nda kugira azovuka afise amagara meza kuko iyo vitamine B9 uhushijuka yibura wibungenze umwana aragira ingwara bita spina bifida ni ingwara ituma uruti rw'umugongo rw'umwana utiyugara. Okay, iyo ngwara ego ndamaze kuyumva na jewe abana bavuga uti umugongo guguruye baba babuze vitamine B9 mu gihe bari babibungenze. Fer utayironse ni hano umuntu aje kwibaruka ukumva ngo yavuye acarafa ni kuvuga ntuba ufise amaraso akwiye kandi ugiye kwibaruka n'ivyo uratakaza amaraso ego atakaza amaraso rero utegeza kuba ufise menshi kuburyo ayatakara hagire n'ayasigara utaronse rero fer ikwiye mu gihe wibungenze turashobora kugwa donc urashobora guhasiga ubuzima ugiye kwibaruka kubera amaraso ego abamama rero bahora bataye bijya binini ko abamama numvise badakunda ibinini ziye fere bazibahaye baca bazita akira kurengana kwa muganga aca bitada adashobora kubifata ngo baranke binini murumva yuko muhamwe ko muri hemukira mwongera muhemukira n'abana banyu cyane cyane mwebwe nyene kubera ko kwa muganga ntibabiba kubera babanse canke se umuzigo babashatse kubakorera ni kuneza yanyu no kuneza y'imiryango n'igihugu muri rusange mbega mu tumire wacu umwana atafunguye akiri muto ni ikihe kintu gishobora kumugaragaza muri rusange nko muri societe tukavuga ati umwana ashobora kuba yarabuze ikintu akiri muto. Okay, mbo ni kuvuga nahubwiye ubuzima butangura de la conception iyo umwana umwibungenze ataronse ibyangombwa bikwiye ndavuga iode ndavuga vitamine B9 ndavuga les omega 3 les omega 9 c'est bon ni developer neza uwo mwana igihe azoba agiye ku ishuri uzosanga ari hanyuma y'abandi ku ishuri uzobona ko ari umwana vraiment atari excellent hama no mu kibano kuko iyo ubwonko bwakuze byidevelopa neza uwo muntu no muri societe aragica aterera rero igihugu kugira gitera imbere abavyeyi barafisemo uruhara ukungene bagaburira abana ukungene bafungura bacibungete n'ukungene bagaburira abana muri iyo periode iyo umwana yafunguye neza by'ukuri ari umwana afise ubumuntu ashobora kugira ikintu atereye mu gihugu igihugu kigatera imbere no mu mashuri umva ko agira intuze abaciye ubwenge hama ikindi naco ku magara meza uwo mwana ntagwaragurika abana kenshi ayo mama vraiment sanga barahangayitse umwana kiri muto yigasanga mu kabati niho muri pharmacie agwaye ama bronchite inkorora yamarashuha iyo uwo mwana wamufunguriye neza muri ico kirere ntagwaragurika arashobora gukura tangwara yigeze agwara umwana atagwaragurika biratuma muri famille mu muryango mudakoresha uburyo bwinshi muja kuvuza uwo mwana bityo gihe urumva ko famille itera imbere ayo mahera mwari gukoresha mu kuvuza uwo mwana mukayakoresha ibindi bigiye bitandukanye. Okay, muravyumvise yuko umwana nimwe nanye navuga ati umwana apfa mwiterura kurumva mwiterura ni cyage umwana abari ukiri muto abakeneye kugaburirwa neza abakeneye kwitabwaho hanyuma muri ico gihe abuze vyangombwa urumva ko bishobora kumugira ikingaruka cyane cyane no mu bwonko. Hariho abamama bafise umugenzo wo kugaburira umwana akivuka ugasanga amuhaye amata ajya ari artificiel uriyo kumwosa kandi muri ico gihe ugasanga nta kindi n'ikibazo c'amaberebere yagize mugabo n'ubusirimu ona n'ibintu vyateye byita ubusirimu ko umwana bacamuha ajya amata yo mu bikopo mu kibanza cyo kumwosa sivyo nta ngaruka mbi ushobora kumutera bo ivyo bafise ingaruka mbi kandi nini cyane akenshi nyene twita ibintu gisirimu ayo mama banka konsa bashaka kugira ngo bagumane esthétique yiberegiye umva ngo yiberegiye ntirigwe igume rimeze neza akabagirije canke kubera gufatirwa n'ibikorwa by'akazi amata
synthétique n'amaberebere biratandukanye itandukaniro rya mbere ni ku bintu bijanye n'ama anticorps mu maberebere harimo ubwirinzi karemano umwana acaronka buryo uwo mwana hazokura afite amagara meza atagwaragurika ibintu byo kugira umuvyibuho ukabije igihe hazoba akuze izi ngwara bitangendanwa burya iyo umwana yose neza ibyo bigwara ntakunda kubigwara cyane iyo yamata artificielle arashobora kugira ibibazo mwene ivyo hama ikindi naco mu maberebere amanitrima arimo ibyangombwa birimo biratandukanye n'ibi biri muri mu mata ba synthétique nivyo biri proche ariko sisho kimwe hama ikindi naco iyo umwana yonse ibere rya nyina aragira affection ubwo aragira umuntu akafise urukundo gusumba umwana yakuze yonka n'amabibero rero nico gituma ubona abana bakura muri kino kijana cacu usanga afise imyaka 13 ugasanga ni umwana munini wogira ko afise imyaka 23 20 ngahe ahubwo nagira nivyo vyiza oya umva ukuze nka kijambere n'abana ba project ubukuze nka kijambere si vyiza n'ikimenyamenya nka twe turakunda kuronka amaka menshi yego abaza batubwira ati nta marege nkibona neza eske nta bintu nofungura ugasanga uwo mwana agira rotale ya marege afite imyaka 17 akamara amezi 4 atagiye mu marege umwanya umwe akabibona ahandi ntabibone haba ihungabana ry'inkabuzo tubwira ku munani biba byavuye kuri bya bintu bafungura biri synthétique byinshi aho yo gufungura ibintu naturel kuko Imana kuba yararemye umumama bigatuma habaho nayo mabebere azogaburira umwana muri icyo kiringo ce n'est pas pour rien nuko iyo yabona ko ikipfuriza amagara meza kandi harimo ibintu bishobora gutunga umuntu hagira amagara meza yego aho rero binteye kwibaza kuri ivyo bintu biba biri synthétique kenshi urabona abantu benshi bo mu basirimu abo twita abo mu giti usanga bikundira bijya izijya mfungurwa zitekeye bijya biba vyakozwe natuvuge nk'amasubageti amata yo mu makopo amafi yo mu makopo bijya bintu nyene biza bitekeye ubona ko vyamaze igihe kirekire byo ni muri uwo murongo nyene bishobora gutera bene izo ngorane zo gukura nabo ugasanga ufise ubunini burengeye uko imyaka yawe okay bijya mu ncamake twe dukunda kuvyita les aliments ultra transformés ni fungurwa zahinguwe zo mu alimentation bon ndashaka gukoresha ijambo mu bisanzwe ni fungurwa zitakigira ubuzima bisigura iki nta manzime aba arimwo amanitrima menshi baba barayahinduye habaho ibyo bakuyemo n'ibyo bongejemo kandi usanga biryoshe mu kanwa cyane biranaryoha pe biratira ndetse n'abana barabikunda cyane ngo buza gusanga atavyangombwa birimo biza kubaka umubiri aho buza gusanga byabaye murengero ugasanga ni hajya umwana ashagira obésité poids usanga cyane gishimishije nivyo bibeba abana abantu banakunda usanga cyane gishimishije pe bon bijya biramugira ingaruka mbi all long nico gituma ubu hariko haribonekeza ibintu by'amakanseri sikuvuga yuko amakanseri ava kuri bijya byo mu makopo ariko kandi nawe nyene arabifavoriza kuko kanseri abantu benshi bumva iryo jambo kanseri ni kungene umubiri amaserire y'umubiri uturemangingo tw'umubiri twigabuye d'une façon désordonnée kubera ibintu byita amahadiko libre byabaye byinshi mu mubiri amahadiko libre ava kuri ivyo nya bafunguye ava kuri ivyo bintu biri transformé ahanini ahantu bagenda babihereza naje umuntu yakora ayo maradiko libre yirinde ayo mahadiko libre mu kuyirinda ni umubiri uko woronka ibintu bita les antioxydants ayo ibyangombwa vitamine A vitamine E le zinc le selenium ni ibyangombwa iyo umubiri bironse uzoa kole comme antioxydant cyane biza gutuma kugwanya ibyo bintu by'amahadiko libre mu mubiri ahanini rero tubikora muri bya byangwa n'imboga muri kwa gufungura yani gutatu y'ifungurwa ndetse n'ibindi tugenda duhanura abandi ashaka gukoresha birimo les antioxydants abashaka kwihereza donc bakagwanya ibyo bibazo by'amakanseri biko biribonekeza cyane no munsi bivuye ku byo tufungura hari umuntu ashobora kwibaza yuko hari igihe umuntu ashobora gufungura akabona ko umenga we n'ijisho akabona ko umenga yafunguye neza ubu ugasanga hari ibintu ataronse kandi wari uzi ko ufunguye imfungurwa birimwo nk'ivyo vy'amavitamine C watubwiye umuntu ashobora guteka izo mboga umwanya muremure ugasanga iyo vitamine C irapfuye canke usumye ivyo vyamwa vyamya kuzuba ugasanga iyo vitamine ntayoronse canke n'izindi zapfuye ni nk'ikiye watubwira kugira ngo umuntu ntaze yizere ko yafunguye ayo manitrima kandi ugasanga yabuze kameme yanayatakaje okay icyo nico dukunda hari ikintu kita bête noire
des nutritionnistes ubwo aba nutritioniste turazi tel aliment harimo ibi biza gukora ibi mu mubiri théoriquement nka mu Burundi ama tableau de composition des aliments dukoresha tuyakora Côte d'Ivoire muri biya bihugu byo muri Afrique de l'Ouest no bakunda kugira ama recherche bagafata ibiharage biboneka ku isoko bakaja kubipima akavuga ati harimo ama proteine ya nibi nibi rero uno munsi bibaye no kungene ibintu ibihe byagiye bihindagurika kujya mu gihinjana ca 2021 ibintu byinshi byarahindaguritse ku buryo ari ibintu bitatu nyamukuru bituma abantu tugira carence tukibaza yuko twafunguye kandi twariye ukumva ko muduhaze ugasanga hari ibyangombwa mu bitaronse ikintu cyambere rero niyaza ko abantu benshi bayikora ego ikintu cyambere isi yaratitutse sindimwa isi yaratitutse gushika atakintu ushobora gusoroma utarinze guteragiza des engrais synthétiques des engrais chimiques kigira kabiri ibintu byinshi uno munsi n'ibya kijambere ubushize narariye umucungwe hari imicungwe atarubuto na rumwe rurimo ujya nk'ikiraya ya kijambere ugahekenya atarubuto na rumwe rurimo imyumbati hora yerera mu mezi atandatu mu mwaka n'igice mu mezi atandatu bayera yego les nutriments zari ziri muri bijya biterwa byacu bya mbere atarama OGM ni organisme génétiquement modifié on a modifié la génétique de la plante akaranga mutima kintu baragahinduye kugira cere n'ingoga kibe kinini les nutriments zirimo ziba ziribwe kuko hasi cyane hami cyanye bahisha kivyunyura nukungene dutegura ifungurwa abantu benshi mu binyantete navuze harimo ama vitamine yo mu mubiri wa B ama vitamine bita hydrosoluble igihe cyose uzoronga ibintu by'ibicéréales bya binyantete watubwira umuceri igori donc ayo ma vitamine ashaje muri ayo mazi waronzemo cyo gituma duhanura abantu umuceri rero ntabwo yivyiza kuronga umuceri si byiza kuronga usa nabi naho uhanagura na serviette ugasebura ubwo umuceri w'uburonze ya ma vitamine aratakara acasigara mu mazi mugabo benshi aratakara nyene ahubwo turabereka iyi ni alternative mbega yatakaye wo yaronka gute hama ikigira naho ndavuga kuri ico imboga abantu benshi ajya amazi y'imboga ya mbere bashaba yamena barateka ajya amazi y'imboga bashaba yamena de vitamine A C mineho ziba ziri haje amamesa abantu benshi barayakaranga musanze abarundi benshi vitamine A tuyikura mu mamesa kubera vitamine A iva mu bintu bisa na jaune canke orange abarundi benshi rero bikura mu mamesa amesa iyo yakaranze kugira ubone ko ahiye urabiki umva kajya kotsi kaduze kandi ukarabana kurere mu yandi majambo ya vitamine A yavuyemo ucushira mu ibindi ukacukaranga mu yandi majambo nico gituma ubona abantu n'umusi bagwaye amaso bambara amarori ukiri muri primaire kuri établissement wasanga ari nk'abantu bangahe bagwaye amaso wasanga ari bakeya mugu no munsi ni benshi kubera vitamine A ntayo tukironka turonona ibyo dufungura mu kubitegura de pratique culinaire hajya mu gikoni ariko ikintu kivyunyura mu mahinguriro naho hajya bica ibintu byinshi cyane rero gituma yuko urafungura ibintu byaciye mu mahinguriro amaji indya biscuit byukuri nivyo uraryoherwa mu kanwa mugabo hari ibyangombwa bitabirimo nico gituma les nutritionnistes du 21e siècle ba nutritionnistes bo mu kinjana ca 21 turahanura abantu gukonsoma ibindi biza kunganira ifunguro kuko abantu bashaka umugore yibungenza bashaka kuvuga ati burya mu by'ifungura fer na acide folique ntubironka ku rugero rukwiye bagaca bimuha un supplément bijya ubona ingana minini abantu benshi iyo babonye ibinini bibaza ko ari umuti bashaka kubona ibinini biza kunganira izo fungurwa akaba ari ivyo binini vy'amavitamine nyene harimo vitamine nka vitamine C irahari mu bihe bya corona burya abantu benshi barafata iya vitamine C muri pharmacie ngirize gukompleta ize go renforcer le système immunitaire mbere umuntu ashaka kuronka les suppléments ziza gukompleta kugira ngo ya vitamine A navuga ema antioxidant burya ama antioxidant kugira yaronke neza muri bya vyamwa twabonye kungene vyononekara vya kijambere n'ibiki haruhane yo kurya bwa bwoko butanu bw'ivyamwa n'imboga nakubwira ushaka kuronka des suppléments vitamine ma vitamine agiye atandukanye ushaka guconsulta mu nutritionniste kugira ko aguhe akwereke iziri approprié bivaye na besoin yawe hariho amavitamine badanaza muri farumasi sinzi ko umuntu yogenda muri farumasi akigurira uko nyene hama akazarafata oya ni byiza kubanza kuganira n'umuntu ari qualifié muri domaine kugira mubanze muvugane kubera uriko kuganira n'umuntu ari qualifié muri domaine ahubaza ibyo wafunguye mu minsi ibiri inyuma burya cha yumva nk'ama carence uri à risque kugira muri ico gihe ashaka kugira ati burya wofata
autant de ufungura uku hama ibyo zakunganira kugira bizibire ico kinogo donc umuntu agwamo cyane ibyo byangombwa woca ufungura ibi nibi donc wokenera na supplement aya na umuntu agaca orienta akakwereka ibi nibi donc bishobora kugufasha donc ibyo birashoboka umuntu akaronka ibyangombwa umubiri ukeneye mu bintu watubwiye ibyo mfungura watubwira iby'amanyirima mugabo ntibigeze utubwira nta numvise hapartena inzoga zo za partena mu guhe okay ni les boissons mu ibinyobwa je nkose abantu ko banywa amazi aje kinyobwa wogira umugenzi abazi n'ubuzima abaza kumvuga na bake bo ni kuvuga ukuri nyene kuri kurajyana kuvuga inzoga mu bisanzwe nziza na gatoyi inzoga ijya ethanol iyo ethanol n'ubumara ishitse mu gitigu ihinduka icyo bita formaldehyde yonona amasebe ya foie abantu batanywa inzoga bashangwa amajini n'amafana nayo ni mabi ni gwicara rwose bashiramo amasukari menshi bashiramo ibyo bita les additifs alimentaires fanta ukabona urashobora kugonka jus ya y'inanasi y'inkere bigwa desa wonka inkere wonka inanasi ni kuvuga baba bashizemo ibintu bifise goût na odeur nk'inanasi ariko ntabwo ari ibyo si ibintu byubaka umubiri ibyo biraryoshe mukangura kandi ukumva biraryoshe mugabo ntabwo ari ibintu byubaka umubiri si ibintu nkose abantu ariko si kuvuga yuko utoyinywa par occasion urashaka kuri kumwe n'abagenzi ugafata iyo fanta imwe ariko nturenze zibiri ntubigire akamenyero hama ikindi cyane nogenda ntavuze kurangiza sport ni ntasubiriza ibintu byose urakora ko urarya neza kose ko uranka ibyo y'ama supplement udakora sport yego ni ibintu ntahara kandi tugiriwe duhishije aha mu Burundi ho biracagendeka ushobora kuronka amazi meza urashobora no gukora iyo sport ibyo ni ibintu bitagusaba amahera menshi kubona sport no kunywa amazi hama n'ivyo bindi kugira ngo umuntu ashobore kugira amagara meza ni investissement idasanzwe umuntu abakoze nkabibaza aho sport ari abantu bavyibushe gusa ngo ubona ko ivyo kugabanya ibiro nibaza yuko mu gice mu babwiye mu bisanzwe sport ni abantu bose umuntu ageze mu zabukuru yifuza yuko akora sport ntabwo ari abantu bavyibushe nk'uko abantu benshi bavyiyumvira benshi niko bavyibaza mbere nakubonye muri sport ufise ibiro biki akubaza ikintu waje gukora Yatari sport ni ikintu gihambaye irafasha mu bihimba bitandukanye ikora neza ry'umutima ubwonko sport iri mu bintu bigabanya ama stress igihe zo kumva urafise stress uzogira ga sport bica bihera sport ni ikintu kidasanzwe mu kurinda ibintu by'ama diabete n'izindi ngwara mbese sport iragira no kurugero ishobora kukurinda ko ushaka kugwara ibintu by'ama cancer birakomeye sport no ishaka kuba umuti abantu benshi batibaza kandi wagusa hanyuma dusozera nibaza yuko nimba akaja mu mombo mwovuga cyo tukagasoreza ko nimba umva ko mwogira ico mutubwiye dusoza norangiza ndabashimira kanya keza mwafasha gukurikirana kino kiganiro nibaza ko ari ikintu mwahungukiye yego mu byo twagiye turabira hamwe hama ari nk'umuntu agira ikibazo akavuga ati jewe ugenda akeneye kuganira n'uwo muntu byiharije ndashobora gutanga contact kandi yego ni 68 47 55 34 68 47 55 34 iyo niyo contact WhatsApp kandi na appel simple canke appel isanzwe irakora nkaho bifuza conseil ku vya nutrition murashaka kumwegera yabahaye contact mushaka kumurondera ko ari appel isanzwe ari na WhatsApp nibaza ko mwoganira hanyuma canke n'abashaka gusangaho mukorera naho mwovugana hanyuma ukabaha inama baba bakeneye kubera ko ibi ni ibintu abantu benshi banegrija kandi baza kwisama basandaye canke baza kwirotruva akaba kabaye kubera kenshi uzosanga abantu bitaho ibi bintu vya nutrition ari abantu bamaze kugwara ataco bakigarura turabashimiye bakunze bagaciro media ibiganiro byacu nakagaruka tubashimiye cyane ariko utakoze sabone no kuri nakoze sabone ni kwa gusa ni 3 secondes hanyuma tuzosubira bye bye ciao ciao